Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Be Hot FM. Beat FM. Ego turasubiye kubaramutsa mwese bakunzi b'ikiganiro cyo guhimbaza Imana kuri Beat FM, muri kumwe na mwene so Patrick Karusho. Tugira dusangira ijambo ry'Imana muri kino gitondo. Ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikisha ingero ry'Ikorinto cete ca mbere igice ca 13 guhera ku murongo wa mbere kubandanya. N'amajambo tumenyereye abango naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarika ariko ntagira urukundo no bancitsa umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama. Aya majambo maremare yatwigisha ku rukundo, atwigisha ku rukundo ko umuntu naho yotanga ibyewe byose atagira urukundo, akagaburira aboro atagira urukundo byo barubusa. Ubwa mbere nkiyumva narimba birashoboka ko umuntu agaburira aboro agafasha abakene atarukundo afise, birashoboka cyane mu gihe wowe ubikoze kugira wiyemere ku bantu canke wishime ku bantu canke kubera ibindi bintu kanaka. Urukundo rero nugukora ikintu ciza utiteze inyungu kugarukako. Urukundo nugufasha, nugukore, nukwiyumvamwo uwundi muntu, nukunezererwa kubona mugenzi wawe ariko aratera imbere. Urukundo nukunezererwa kubona yuko uwundi mubanye uwo muvukana n'uwundi wakure ariko araje imbere. Nukuvuga wumva muri wewe ubaye wumva ufise ikigumba ishaka ryo kubona yuko yateye imbere, yavuye mu bwiza akaja mu bundi. Ubwo nigwo rukundo. Urukundo ntigwikwegerako, urukundo ntigwa rundi rwo kuvuga ngo rwironderera inyungu. Urukundo suko rumeze. Urukundo nyagwo, urukundo Kristo atubwira, urukundo ruvugwa muri Bibiliya ni gwa rukundo umuntu agira ku muntu naho yoba yamugiriye nabi. Urukundo nyagwo rero nubwo tubwirwa mu ijambo ry'Imana. Urukundo nukuvuga kwiyumvamwo mugenzi wawe, kwiyumvamwo n'utari mugenzi wawe, kwiyumvamwo umuntu wese, kunezerererwa yuko undi yateye imbere. Bene data turakwiye kubaho mu rukundo. Mu bisanzwe hariho igihe umuntu yo kwiyumvira ati none jewe ko ntafise ibyo mfashisha. No, si ibyo gusa, si ugufasha gusa no gusengera umuntu. Icambere bihera muco twokwita intumbero, attitude, ukumeze wewe, ukumva unezerewe ko bagenzi bawe batera imbere, ukumva unezerewe ko mugenzi wawe yova mu byaha. Erega burya iyo uri kurabwira umuntu uti va mu byaha uje mu kugororoka, va mu kutamenya uje mu kuri, uburi kuramukunda n'urukundo. Ufise ibintu uzi wewe byotuma ava mu mwiza ntubimubwire, nta rukundo buri kuramugirira. Nukuvuga urukundo nubwo kurengera ibintu byose byotuma haba hagati, byotuma uwo muntu asubira inyuma. Nico citwa urukundo. Urukundo rero sukuyerekana, so gutwengera umuntu kandi wewe wababaye mu mutima ubabaye. Urukundo si bya bindi byo kwidigadiga, ni ukuntu umera wewe, ukumva unezerewe umugisha wa mugenzi wawe. Mu bintu biri ku isi Imana yaremye, namba hari biti, namba ari bikoko, namba ari inka, namba ari impene, namba ari ikingurube, namba ari ibintu byose biri ku isi Imana yaremye, ikintu ca mbere Imana ikunda gusumba ibindi n'umuntu. Imana ikunda umuntu gusumba ibindi byose yaremye, kandi ibyo yaremye byarayiryoheye. Twabonye ko ngo iremye ikingo yacibona ko ari byiza, ariko igeze ku muntu iramukunda urukundo rudasanzwe kuko yamuremye mu ishusho yayo. Ni naco catugitanga umwana wayo. Yaje Yesu Kristo ntiyaje gucungura ibindi, yazanywe no gucungura umuntu. Nukuvuga yuko umuntu ni kintu ni kiremwa Imana yakunze gusumba ibindi biremwa byose. Iyo ukunze umuntu rero uba uri kuraja mu mugambi w'Imana. Iyo wumva ukunda abantu, ushaka ko abantu batera imbere, ushaka ko mugenzi wawe yova mu bwiza akaja mu bundi, wumva uryoherewe kuja imbere kwiwiwe, udafise ishari ry'uko yateye imbere, wumva unezerewe umugisha wa mugenzi wawe, wumva ko nawe wogira ico ikoze, ugaheba n'ivyi wawe n'umwanya wawe ukawutanga kugira mugenzi wawe atera imbere. Uhuye n'umugenzi wawe ari mu bibazo ukumva uti je vraiment hako mugenzi wanje ahura n'ibibazo, numva no mufasha, ukisopa ugakora muri konte yiwawe, ugakora
ku mahera ku mufuko wiwawe ugakora mu tuntu dukeyi wowe ufise byose ukabikora ko kugira mugenzi wawe atera imbere ave mu bibazo aho uri kurahuza n'Imana kuko Imana iraryoherwa nuko umuntu atera imbere kuko iradukunda nico cyatumye itanga n'umwana wayo kugira icungura umuntu urumva rero umuntu wese afashije umuntu aba ari karajana mu mugambi w'Imana kuko Imana irakunda umuntu ubu uri kuraryohera Imana gusumba ibindi bintu byose wokora iyo urafasha umuntu urafasha abantu ubakura mu masituasiyo mabi bashira mu masituasiyo meza ubu uri kurahuza n'umugambi w'Imana iyo uri kurafasha umuntu ari mu ngorane ari mu kutamenya ari mu bintu byari byo byose ubona ko atari byiza ukamushira muri byiza ubu uri kurahuza n'umugambi w'Imana kubera iki kuko Imana irakunda umuntu gusumba ibindi bintu byose iyo uri kurabona umuntu yari mu madeni agomba afungwe ukamukuramwo ubu uri kurahuza n'umugambi w'Imana kuko Imana ntiryohererwa abafungwa Yesu abahezagire cyane ndabifurije yuko mwokuzura urukundo muhuze n'Imana mwuzure n'Imana igituma Yesu yavuze ngo icyagezwe kiruta ibindi byose abantu bari biteze ko agomba babwire ngo ntukice ntugasambane cyangwa ikindi cyagezwe kanaka cyaba kijanye n'imigenzo y'abayuda ariko Yesu abwira ati cyagezwe kiruta ibindi byose nimukundane mukundane nimwagirirane urukundo niho bose bazomenya ko murabigishwa banje ubundi ejo atubwira ati ngo ni uniforme iranga abana b'Imana barangwa n'urukundo umuntu atagira urukundo rero niyoja ngaho yirarire ngo numwana w'Imana umuntu atarangwa n'urukundo niyoja ngaho ngo yirarire ngo je ngo Imana turahuza no wewe icambere kizokuranga kuri umwana w'Imana n'ubwo rukundo n'uyo mutima muri wewe kunezererwa umugisha wa mugenzi wawe no kugira icyo ukoze kugira mugenzi wawe ava ahantu aduge ku rwego rwo hejuru umuduze mu buryo bwo gutahura ijambo ry'Imana umuduze mu buryo bw'amafinance umuduze mu buryo bw'amasituasiyo y'uburyo bwose yaba ubona wo muterera inzu uyimuhe ubona wo muterera parcelle yimuhe namba ubona wo muhi impuzu muhiyo mpuzu namba ubona wo muhaye ikirato ufise ibirato byinshi muhi ico kirato namba ubona wo muha amahera kurayo ufise yamuhe aho uzowe kurahuza n'umugambi w'Imana nigwo rukundo Yesu abongera umugisha muhinduke mwumve ko umuntu afise agaciro kanini kandi umuntu Imana imukunda gusumba arico kintu cyambere Imana ikunda ni wakunda umuntu uzowe uri mu mugambi w'Imana uzowe uri kurahuza n'Imana Yesu aguhezagire uyu munsi ugenda uragira ibikorwa byiza by'urukundo aho uciye hose ugenda urerekana urukundo kuba muhura bose uze kugira umugisha ku muntu wese umubera umugisha umuntu wese muhura agende abaye satisfait kubera yahuye nawe agende yishuwe kuko yahuye nawe ndabyipfurije ko uyu munsi ubabero wo kugaragaza urukundo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amen mwarahezagiwe reka dusenge turagushimiye Imana yo mwijuru wewe waremye umuntu ukamuha agaciro kanini gusumba ibindi byose kandi ukamukunda gusumba abandi bose ibindi biremwa byose none Mana uyu munsi uyu muntu atwumvirije aze kurangwa n'urukundo kuri bagenzi biwiwe aze kwerekana urukundo ibikorwa by'urukundo gukunda abantu bari mu bibazo gukunda abantu bari muri situation zigoye no gukunda abamerewe neza kuryoherera umugisha wa bagenzi wabo mwose ubuze kurangwa n'urukundo mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo Amen mwarahezagiwe umunsi mwiza cyane kuri mwese Hello, this is Be Heart FM. Be Heart FM. Be Heart FM.